bamupoza bakomeye nk'abapoza b'abarundi twabonye mu Burundi hariho aba politiciens hariho abapoza mugabo ikindi kintu je nashigikira nuko tuguma tuvuga ngo hariho abari muri leta ngo badashigikira leta abo n'abahemu kuko nimba bariyo bariko barakora akazi ka espionage bariko bararondera inkuru bazibashikiriza ico bariko barafasha abo turi ko mu rugamba muga nimba baravuga ati je ndiko nsumira inda y'umwana wanje ndiko ngira iki abo n'abahemu abo bazogutanga abo bazokwamuko abo ntibahinduka ifoko tubivugana umunuka mu ikibanza ciwe ntituje kwa defenda ngaha ku radio si cicyo ya gusobanukirwa ibibazo kumwe tukagira imigambi ihuye yo kumva uko igihugu cokira nico gihambaye cyane kuko burya si imyaka kuvuga bwati gusaza ntibibuza gusara niko nukuba ukiri mu rwaruka bitabuza kuba igito aho si ibibazo biri mu gusobanukirwa ibibazo turimo uko bimeze twese turumva neza yuko tugomba kugira umutekano twese mu gihugu tugomba kugira intahe mu gihugu tugomba kuva mu bukene tugomba kuzokumva kimwe ibyadushikiye muri kahise ibyo bintu turabitegera ko izo priorite tuzisangiye tukaba tuzisangiye inzira ducamo irashe niyihe nkuko hari sinzi uko bivuze tugira assemblée générale y'abantu ngo turabose turagiye gutyo ya si manifestation tugiyemo byabaye ibindi kuko biriya biri pacifique twarabigerageje turabona amalimite yabyo turabona amadefo yabyo turabona nabo twitwa ko turabwira cyo dushaka guhindura iyo leta ibyirimo ibyo maze kubisobanukirwa uravuga ati okay ko aba bantu bameze gutyo hari indimi batumva ururimi twokoresha rundi n'uruhe kugira ibintu biteye bikunde abantu ababishoboye bakaja hamwe bakiyungunganya bagateba bakaruhiye nzira nkuko reka bivuga sivyo kwenda kugenda twese abantu bashobora gusobanukirwa ibibazo kumwe mugabo ntibabe kuri vitesse imwe cyangwa no kubona ati duce ngaho muri aka kayira hotoya duce hari ariko umunsi habonetse abugurura inzira ikinzira ikaboneka ko inzira ifashe ni benshi bazosubira bagahura nta bananiwe je mbona atari benshi bananiwe kumvikana no munsi abo turi ku kiganiro n'abari ko bagikurikira murakoze ego rotse intambara namwe turabaramukije tubifurije nikaze mu kiganiro ndabaramukije nanje nongere ndamutse abo dusangiye ikiganiro ndamutse n'abarundi bose baza kutwuba ariko baratwumvize ndabagire nti tugire uburundi ego Guillaume Niyonzima namwe turabaramukije tubifurije nikaze mu kiganiro turamukije cyane turamukije nagiye gukurikirana ikiganiro amatashimye namwe twiyumviriye muri kino kiganiro ego murakoze namwe imbere yuko nshanja kuri muhozi nk'umumenyesha makuru nagomba mpere kuri rutsi ntambara nk'umwe mu baharanira ko igihugu cohindurirwa uko gitwawe surugamba rwatanguye vuba mu muryango fraternité nibaza yuko n'imbere ya 2015 mbere sinibaza sindanakekanya niko biri urugamba bari barusanzwe ko mbega rutsi ntambara 2015 mwebwe muravye ukuntu nkuko twaye tubivuze abanyagihugu bahagurutse bakiyamiza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza iyo muriko murabiraba musanga abanyagihugu koko bari bahagurukijwe n'iki kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza canke harimo n'ibindi bibazo murakoze cyane gomba kanya kugira ico nshikirije kuri ico kibazo kandi ikibazo c'inkora mutima mbanze nibutse yuko wavuze mu kanya ko serukira umuryango fraternité nibutse abarundi ko umuryango fraternité ugizwe n'abantu n'ugwaruka rutari ruke ku isi yose wahunze muri iyo myaka 2015 uyu munsi ukaba ari umuryango ukomeye mvuge ngaruke nishure ku ikibazo warumbajije ku vy'ukuri ugwaruka rwitanze kiya gihe murabona ko hitanze ugwaruka rwo mu bwoko bwose bataravye ubwoko bataravye intara batagize ikivya bibazo byose byari biduhanze kera babirengeye rwarwaruka ruhagurutse ruvuga ati ubu munsi n'akaryo yuko za mpinduka Burundi abantu bakeneye ko zoba ariko karyo kw'igihugu kigiye kuba icoba igihugu kirangwa n'amategeko n'ubumwe n'urukundo mu Barundi benshi babibonamwo ko ariyo nzira babibonamwo ko ariho ubukiriro bw'igihugu buri kandi uravye ingene bavyitabira badakekeranya kandi bemera nuko bibaye ngombwa no kubizira bakabizira kandi murabona ko hariho n'ababizize kuri bo kuba kugwaruka gwitanze ruzi neza ko arakaryo keza ko guhindura ibintu byose muri rusange ariko murabona siko vyagenze kandi nkuko bivuze bahagurukanye ishaka rikomeye kandi uyu munsi ari ikintu cyo kubatera amashugwe akomeye kandi kubaha apana y'amashugwe y'agahemo kubabwira ko ukwitanga kwabo ku Barundi canke ko babanye canke ko bagendana n'abitanze bakasiga ubuzima ko ari abantu badashobora kwibagirwa n'umunsi n'umwe
sinzi ko nubandageza ngaho hamwe n'ubanishe ku kibazo. Ego murakoze cyane Ntambara. Muhozi uri umwe mu bamenyesha amakuru bagize uruhara rudasanzwe mu mwaka wa 2015 cyane cyane n'ikinyamakuru umusanzwe uno munsi murongoye nico gihe nimwe mwari mukirongoye kandi ni kimwe mu binyamakuru byahavuye bigira ibibazo biranaturirwa biranangazwa. Mbega mwebwe nk'umenyesha amakuru mwahisemwo iyi nzira yo kwifadikanya n'abari muri iyi myiyerekano ni giki cyabatumye mwumva yuko mwohaguruka mukweje n'ikinyamakuru cyanyu cyane cyane ko tubona yuko hari ibindi binyamakuru byo bitahisemwe iyo nzira? Icyatumye duhaguruka n'ikiye cyatumye ababyeyi bacu bahaguruka kugira ngo turonke independence, twikukire tugire iteka iwacu. Mu gihe cyose mu bihugu byose byo ku isi hageze ibihe abantu bariko barabuzwa iteka, babuzwa kubaho, babuzwa kwidegembya mu gihugu cyabo, babuzwa kwiteza imbere, barenganywa, bicwa. Ni ngombwa haraba abantu bavuga ati ibintu ntibishoboka, dushobora kubireka ngo bigende uko, cyangwa umwe wese yirabira ubuzima bwiwe aje kwihisha. Abantu barahaguruka, abantu benshi barahaguruka ku isi yose. Abantu ni bamwe, nta unezerezwa no guhonyangwa, nta unezerezwa no kwicwa cyangwa kwicirwa biwe, nta unezerezwa no kurenganywa, nta unezerezwa no kwicishwa inzara, nta ubona ko ari bisanzwe ko abantu banyuruzwa bagafungirwa ubusa. Haraboneka abantu bagira uko kubahuka bakavuga ati ibintu ntibishobora kubandanya. Kuva 2005 habaye amatora yazanye CNDD-FDD ku butegetsi, abandi bari bavuze ati okay, ko abantu bumvikanye amasezerano yabonetse ngira tuje twava muri ibi tumazemo imyaka n'imyaka. Mugabo aho abantu baboneye ko n'ubu bakiriko baricwa, abarundi bazira ibyiyumviro, bazira ubwoko, bakiriko barafungwa, bakiriko barangazwa etc. Abantu baravuze ati ibintu bishobora kubandanya, kwahejeje manda ntibayirahire ngo batubwire ngo bibandanye kandi gutyo. Kwari kuvuga tuti bihindukiye mu nzira twumvikanye iri mu bibwirizwa nshingiro, mu masezerano, tuje twava muri uku kwica abantu, tuje twava muri uku kurenganya abantu, tuje twava muri uku kunyaga abantu, muri kwicisha abantu inzara n'ubukene. Ivyo ni ibintu bisanzwe, ntushobora kwibaza ngo uratekaniwe, ngo urafise amahoro. Harabagerageza kubana navyo, n'abandi bavuga ati ibintu ntibishoboka. Rero twebwe kubona twari muri abo nibisanzwe kuri twebwe, kuko n'imyaka twari tumaze yindi yose. Icyatugeza n'icyatuma dukora nico, tuje twabaho nk'abantu, umwe wese yubahwa mu gihugu ciwe, umwe wese atunganirizwa iyo agize ikibazo n'uwundi atunganirizwa ari ubutungane, dushobore kwiteza imbere. Leta yorohereza abantu kuko bashobora gutera imbere bakava mu bukene, itunganiriza abantu, tubane nk'abantu bafise iteka bose, bafise ubuntu mu gihugu cyabo, dusubire kuba abarundi babandi twabaye tukirwanira independence, aho twari abarundi, tutarabahutu, tutarabatutsi, tutarabava muri intara cyangwa iyo ntara. Kuri je n'ibintu byumvikana byoroshe cyane kumva, ari nabyo bituma n'ubu naho twahunze tuvuga tuti urwo rugamba rugomba kubandanya kuko ibiri mu gihugu cyacu si bisanzwe, si byo umuntu yovuga ngo ntaco. Guillaume Niyonzima uri umwe mu gwaruka twavuze uno munsi turiko turanaganira. Guillaume, inyuma y'iyi myaka 10 abarundi isinzi bahagurutse na cyane cyane ugwaruka, twavuze ho ugwaruka benshi bahasize ubuzima, abandi bari mu mbuto, abatari bake barahunze. Mbega wewe inyuma y'imyaka 10 ni giki cyagusigayemo nk'ugwaruka wibuka, ariko na cyane cyane cyaguhaye n'inguvu zituma uno munsi wumva ugifise inyota yo guharanira impinduka nubwo ivyakurikiye inyuma ya 2015 bitoroshe cyane cyane no kugwaruka? Twibutse ko uno munsi uri umwe mu bahunze igihugu kubera ivyo bibazo bya 2015. Murakoze cyane kuri ikibazo. Ikintu ca mbere kenshi abantu bari mu bibazo kenshi akunda kwiyumvira yuko gira wewe ari wabibona canka abona uko vyohinduka, ha mugasanga n'umuntu aratinyagira ico akora, ariko yaganiriye n'abandi aragira hana akabona yuko ivyo bintu atari wavyiyumvira. Ariko cyansigayemo ca mbere nuko canyeretse yuko ugwaruka muri kijya gihe wagiye hamwe kubera rubona ibintu kumwe, barabona ibintu kumwe bakabana n'ukuntu bihindura, kandi ntibavyibonesha bonyene. Harabaye nk'uruhara rw'abamenyesha makuru n'uko mwariko muravuga kuri izi radio, amateleviziyo, nkiza televiziyo za Muhozi zarabakurikirana, kuko ibi ntivyatanguye ujya munsi 2015 abantu baguruka ngo bariko ariyamiriza Peter, vyatanguva kera bica ugwaruka mu Rusizi hehe. Rero ikintu ca mbere cansigayemwo nuko iyo ugwaruka rugiye hamwe rukavugana, rurashobora kubona ingorane basangiye kandi bagashobora kumvikana n'umuti bocamwe. Ico ni ikintu ca mbere cansigayemwo. Hama ikindi nabonye, experience nabonye muri iyi minsi inyuma y'imyaka 10, nuko kenshi turetse no kubibona burya ikintu cyose kigira ukirongoye. Ugwaruka kuri experience yabaye warahagurutse, ruhagurukana imbaraga, rwari ruzi ko rugiye gupfa, kuko barabibona yuko ababigiyemo benshi, abahagurutse kuva imbere yabo benshi, bamwe barapfunzwe, abandi barapfuye. Haravuga ati ahoko dupfa dupfukamye, reka dupfe duhagurutse, duharanira igihugu cacu, twerekane yuko ibintu tabishigikiye. Mugabo nyebaza ko bagize ingorane
z'ukuntu y'uburongozi tuvuga ati mbega turakurikiye iyi revolution yacu ninda irongoye nibaza ko ariho ikibazo cyabaye rero ikindi cyasiganywe nuko nabonye imbere yuko tuja mu kintu ifo ko tukinonosora tukamenya ati nivyo ibi tugomba kubihindura turabihindura dufitiye kuki tushize imbere nde kubera iki hakaba ibibazo hama umuntu akaja umuntu agahaguruka ataje gusubira kujuragira nico cyane nabonye muri urugendo twagize rwa demi gushika no munsi yaciye imyaka 10 yuko hari ico kibazo cyahabaye kandi n'ugwaruka gushika no munsi ruraciteguriye kuhaguruka kuko ugwaruka rwaravyerekanye kuva kera nibaza yuko nibuta ugwaruka rwaragiye hamwe uravuga ati ntituvana hanini cyane nkuko Muzeka arayivuga iyo hageze inyungu z'igihugu iyo hageze inyungu zira abantu bose arayibona ivyo vy'ubwoko ni kenshi nakunda kuba warazwa ruhendo mugwaruka burya baranatahura cyane iyo bigishijwe bijya bigishijwe barabitahura cyane ubigishije nabi bashobora kubifata nabi ariko bigishije neza naho barayifata neza kuko bigira kubakuza rero ikintu ningejeje ngaho puromoma ahanini nico nabonye urakoze cyane turabandanya tuganire Roots Ntambara nashaka wunge ikirenge mu cagiyome mu kibazo gisa nico namubajije kuko namwe mu muryango Fraternité musanzwe mufisemwo no gwaruka nikiye kintu gikomeye abarundi cyane ugwaruka nkuko niko ndabivuga bo kwigira ku bikorwa byaranze iyi myerekano ya 2015 cyane ibikorwa by'ugwaruka ico abarundi two kwigira ku byaranze ugwaruka muri 2015 nuko gwaruka ruhagurutse gwipfuza guhindura ibintu mu gihugu bagahaguruka bazi neza yuko ivyo abo bagiye guhangana nabo ko batazosigana amavuta naho bari bahagurutse mu burenganzira bwabo bwo kugira imyerekano cyo bimwe bita mu kinyamazuru imyerekano manifestation pacifique atari imyerekano yo kugwana y'inguvu yo kumenagura ibintu ariko ari imyerekano irekuwe n'amategeko ubwo muri ico gihe bwari uburenganzira bwabo koko ariko bari bazi neza yuko naho amategeko abibarekurira bari bazi ko bagiye guhangana nabo batazobareka ngo babikore neza uko vyari bikwiye kugenda ico twobibukira ko rero gikomeye abarundi bo bigira ko gikomeye nuko habonetse ibintu vyinshi tutari twunze kubona mu gwaruka aho abantu bahugurukira hamwe baharanira kw'igihugu kiba igihugu kigengwa n'amategeko byabahagurukije byari birengeye troisième manda kumbure harya mu bantu iyo bahagurutse harashobora kuba ubudumbi niki ariko kubonzi kuvyo nakurikiranye kuvyo nabaye hafi ndazi neza ko harugwaruka rwishi ruhagurutse ruvuga tuti ubu ibi bibazo bibaye birarengeye troisième manda ariko niko karyo gakomeye gashoboka ko ibintu bihinduka igihugu kikaba mu gihugu cisungwa n'amategeko icambere bari bategezwa kugira cari ko iyo troisième manda itabaho kugira ngo amategeko yubahirizwe kari karyo keza n'ubu ku bintu bihari nuko ubunye bikurikira nuko n'ubu abarundi dukwiye kwama tuja muri iyo nzira yo guharanira kw'igihugu ejo coba ari igihugu kigengwa n'amategeko kw'igihugu kitagira amategeko nta mutekano nta butungane nta kintu na kimwe kiharangwa nta buzima bwaba mu mibano canke mu butunzi igihugu ntigishobora gutera imbere ngo kibeho kimeze neza ata butungane igihugu ntigishobora gutera imbere mvuze igihugu mvuze abantu kuko igihugu sibiti simisozi simbibe s'amazi igihugu n'abantu baba kibayemwo abantu ntibashobora gutera imbere abanyagihugu ntibashobora gutera imbere mu gihugu kitarimwe amategeko kitagira ibintu kirazira no kuvuga ko ni ikintu gikomeye ko abarundi dukwiye kwama twibukira ku barundi no ku misore n'inkumi kugwaruka ku bashinga ntahe ku bapfasoni bahagurutse mu 2015 tutibagiye ugwaruka warengeye ibintu bimwe aho imigambwe imwe yashaka kubakwegera abandi babakwegera hirya bano kwegera bafata ino uyu munsi harageze ko tugira igihugu kigengwa n'amategeko Ego. Ico ni kintu abarundi tutakwiye kubibagira ko na gato. Murakoze cyane. Innocent Muhozi tukivuga uruhara gugwaruka n'ukuntu ugwaruka gobandanya urugamba. Wewe nk'umwe mu banyamakuru turabona yuko hariho uno munsi utwigoro twinshi turi no mugwaruka usanga baragerageje kugira ngo bashobore gutera gacumu kubumwe babicije mu binyamakuru hari n'amaradiyo yagiye arabaho inyuma y'ibihumbi 2015 hari imbuga ngurukana bumenyi mbega musanga byoroshe
kuvanga uwo mwuga wo kumenyesha amakuru harimo no guharanira impinduka mu gihugu cye kubandanya gwa rugamba mbega hari umurongo ntarengwa kugira ngo ntibaheve bavuga bati iyi radio bashobora kuyitiranya n'ikiroberi canke ibijanye n'ivya politike ni gute mu mwuga wo kumenyesha amakuru no gwaruka no munsi tubona ko rushobora kuba gwarijukiye mu bijanye n'impinduka bashobora kubikora neza kandi bagahanira impinduka koko kumenyesha amakuru umenyesha amakuru ari mu gihugu ayo makuru ari mu gihugu iwacu n'ayahe n'ay'abantu bicwa n'ay'abantu banyuruzwa n'abafungiwe ubusa n'abahejeje umunyororo batarekurwa n'abangajwe bahunze igihugu n'abasahura igihugu iminsi yose urumva ivyo bibazo biri mu gihugu byose tumenyesha ko amakuru ni politike yibereye aho kandi igituma tumenyesha amakuru ni ukugira abantu bashobore kubaho neza babona ibibazo bafise babitorera inyishu kuko nibo bene igihugu bitorera inyishu naho bituma ari ukugira boroherwe bareke kwicwa bareke kwangazwa nk'uko twagiye turabivuga twese hano muri kino kiganiro rero kumenyesha amakuru si ukuvuga ngo ntibindaba oya ntabanamba kuko no kumenyesha amakuru biri mu burenganzira bw'iteka ry'umuntu kumenyeshwa amakuru wewe nyine n'igihugu n'uya yakumenyesha kugira uburenganzira bwo kuyakumenyesha kugira ayo makuru agufashe kugira ingendo ifatiye ku bintu nyabyo ku mafe nyayo atuma ufata ingingo nziza zigira ubuzima bwawe bukabera neza kurusha kumenyesha amakuru rero si objectif ngo umenyeshe amakuru n'ibindaboya umenyesha amakuru kugira amakuru umenyesheje afashe kugira ngo ubuzima bw'abantu bumere neza kurusha mu gihe rero utari kurabesha atari kurabeshera ata propagande ubwo ngo nteze imbere uyu urienda musubiza inyuma urimwo nta kibuza umumenyesha amakuru kuvuga ibintu uko biri no kurondera ibyiyumviro byose byotuma ibintu bimeze nabi mu gihugu bihinduka bikamera neza abantu bakaroranirwa nta kibi rero kirimo aya maradiyo yose twe twari dusanzwe turiho tukaja mu buhungiro tukagerageza uko dushoboye tukabandanya ayandi yavutse igihambaye no kutabesha igihambaye no kutagira propagande zivuga ngo nteze imbere yuriya ndamukandamize cyangwa ndamuvuge nabi umwe wese afatiye ku biri ko biraba nta kibazo na kimwe nta kosa ririmo kudaharabika izina ry'abandi bantu kugira ngo ubagirire nabi gusa mugabo uvuze icyo bakoze nakaniye abayisha umuntu akaba abaye umwicanyi nta kundi n'umwicanyi niba yatoteje abantu umutoteza abantu niba arenganya abantu ararenganya abantu procureur etc igihambaye ni ukutajya kuvuga ibintu atari byo ni ukuvuga ibintu uko biri kandi ukabivuga kugira ibintu bimerere neza abantu kurusha kumenyesha amakuru c'est pas une fin en soi tumenyesha amakuru kugira igihugu kimere neza gusumba uko kiri Muhozi hariho kumenyesha amakuru ico kikaba igikorwa kimwe hakaba no kurenga kumenyesha amakuru umuntu agahanya n'impinduka abibangikanije nuko kumenyesha amakuru refe ziba zihari akazishikiriza n'abanyagihugu ivyo bintu bibiri biroroha kugira ngo umunyamakuru yongere anahanira izo mpinduka mu bundi buryo bishoboke atakurengera umuga wiwe erega izo ntuze uko kumenyesha amakuru kugira ngo impinduka zishoboke uri kuragira iyo mpinduka ushaka nawe niba utari kuraswaganya cyangwa utari kurambira nka babandi tuvuga ko bariko bari iki gihugu ubikora ufatiye ku biriho nyabyo ubikora ugendera ku maprincipe yumvikana iyo mpinduka ushaka niyo aba ari kugira umuntu yubahwe nk'umuntu uko ari kose umuntu ari mu Burundi ntiyicwe ntanyuruzwe ntahonyangwe ntanyagwe yuzurizwe ivyo birumvikana mugabo nibaza gufatira ku bintu uriko urarementanya aho urumva bugiye mu bindi nayo impinduka ifatiye ku bintu nyabyo ko bati ibintu bigomba guhinduka washaka ugashyiramo umutima wawe wose ariko ukama wibuka yuko utaja guswaganya utaja kurementanya birumvikana hariho etike kumenyesha amakuru mu kuyimenya etike kumenyesha amakuru ukaba ariyo ikubera busole ariko nta kikubuza namba kugira iyo engagement yo gushaka ko ibintu bihinduka mu gihe ukoresha ibintu biriho atari byo rementanye urakoze cyane Muhozi Guillaume mbega uravye no munsi inyuma y'imyaka 10 usanga ugwaruka guno munsi go barukiri ku kivi c'urugamba rwatanguje 2015 cyangwa usanga harabaye mu gucika intege cyaye kwihebura kumbure dufatiye ko twavuze ko hariho ugwaruka gwagize ibibazo bitandukanye inyuma ya 2015 wewe aho uherereye usanga bimeze gute canke aho ugeze amaso no gutwi nuko yatakubeshanya ugerageje kuraba no munsi kuntu ibintu byifashe ugaruka harabaye mu gucika intege ahubwo ikeneye kumenya ni igiki catumye mbe ugaruka rucika intege nirihe ntambanya yatumye badashika no kuvyo bari bifuza kijya gihe rero umuntu agerageje kuraba icabaciye intege ca mbere nuko ugwaruka kujya ruhamagagwa kujya gwigishwa nkuko yari karabivuga avuga état de droit iyo bigisha amategeko ukababwira ati bigenda gutya na gutya kandi bakabona birafise akamaro bagahaguruka bakabiharanira hama bakabona nk'abantu ariko babahagurukije ntibababonye bari kumwe uko revolution zose si Burundi bwari bushatse kugira revolution bonyene kuko bijya bakoze yari nka revolution kandi urumva revolution zose zigira abantu baje imbere bakitanga
bakaba bafise plan A na plan B. Rero ico gihe iyo umuntu atabona exactement inyuma yuko habaye ingorane iyindi plan ihari biramuca intege. Rero intege zaracitse, ariko ntibivuga ko gucika intege bisigura ko urwaruka rutavyuka, kuko burya umuntu acitse intege arico yakoze aruta n'umuntu agumye asinziriye yirabira ari ntibindabe, kuko hari abatari bake ari ntirumve ko muga urwaruka aba yarahunze ari mu mahanga yarangajwe yarize hari ivyo yarize kugira akorera igihugu adashaka kubikora. Uyo onye n'umuntu byoroshe yuko aronsa basubira kuja hamwe abonye programme nziza, kuko hari amakosa menshi aba yarabonye, kandi ifuko tutahura n'ugwaruka gihe twaciyemo kiya gihe ibihugu byose twari nko mu karere byariko biraja amatora, hariho abari bafise akamaro yuko ivyo ugwaruka gwari ko rurakora. Ko jewe nahunze 2011 mugabo ndibuka yuko abaganda bavuga baraguma hari amateleviziyo bavuga ivyo Burundi, abantu benshi kumva bakavuga ati mbe igihugu kirimo abantu 900 mu gisagara niba ashobora gukuraho president biragenda gute mu bihugu usanga hari miliyoni 5 nka za Congo Brazza, ibihugu turimwo bitandukanye binshi niba aca bahaguruka barabiye ko. Rero hariho impamvu gwaruko gwategezwa kunanirwa, mugabo ivyo byose bifoko hariho abantu bategezwa kuyabereka hama kongera kabaorganiza. Rero no munsi sinovuga ngo gwarihebuye, ariko gwaracitse intege, mugabo ruronse abantu bari organize babaje imbere babereka ico bategezwa gukora hama bagakorana, hata hakujya kwa Martin King ibihugu byose ku isi n'ibihugu bikomeye byose tubona ari za China ari za Etazi na Faransa ari za Egypt ari za Libya, ibihugu byinshi byaragize revolution kugira bishobore kwishika ku mugabo bitegurwa gute, hama dukurikira iki, ninde dukurikira, kuko nk'ahajyanye ndibuka bamwe bari harimo ugwaruka rwinshi rw'aba MST, harimo ugwaruka rwinshi rw'aba Porona, harimo ugwaruka rwinshi rw'aba CNDD. Urumva hari ugwaruka rwose ruharanira ko ibintu bihinduka bataravyiyo tikete, mugabo bavuga ati turahagurutse duhindure dukuri intwaro y'ubwicanyi y'ubusuma, kuko gwaruka rubona ibigiye kukurikira, gwaruka rubona yuko ujya mu munsi 1000 cari ku $1 wasanga ari 1100 dufata inamba y'isandora, ariko no munsi ugasangeze mu 700. Ivyo barabona yuko mu misiza umwana yiza atazoronka n'akazi ko gukubura, mugabo harabuze ababashigikira kugira ngo ugasanga bamwe baciye barabujije n'ugwaruka rwabo. Rero intege zacitse kwisi yose yo habaye uguhunga, habaye gusanzara, habayeho umwe arushije akunanije, kuko nka kijya gihe nibaza ko bagiye kwita kudeta babiprofise kubera hariho mauvaise organisation. Umwe wese avuga ati mbega eko ibintu birayishije, kuko bijya bintu byari byareshije ugwaruka rwari rwahejije gushika mu gisagara, rwari rwahejije gufata hose, baca bavuga ati ubwo sinakagomba profit. Rero agaca haza ibya kudeta nabo batari biteguriye, bigaca bigira ingaruka kugwaruka. Uno munsi ubona ko muri abo bantu bose bafashije bahamagaye gwaruka atanumwe ari gusubiraho ugo gwaruka ruri ngo ababaze ico bokora kugira ngo abafashe ugo gwaruka ruri amenye ico boshobora gukora aho bari. Ico niho intege zaciki, niho novuga yuko ugwaruka gwarabaye desi paraporo yababahamagaye yaba bari barongoye. Murakoze cyane. Ntambara, mwebwe mu muryango Fraternité muravuga cyane ko ugwaruka rufise uruhara rudasanzwe mu mpinduka z'igihugu, wanashaka munafatiye kuri 2015 uruhara rwagize. Turabona yuko no muryango Fraternité mufise ibikorwa musanzwe mutegura ugwaruka. Ni gute uno munsi muriko muritwara iruhande y'ibibazo Guillaume amaze gushikiriza nturinda gusubiramwo, kumbure n'ibindi namwebwe mushobora kuba muzi Guillaume atavuze. Mubanye gute n'ugwaruka, muriko mubategurira iki, mukorana gute kugira ngo bave muri gucika intege Guillaume avuze? Murakoze cyane. Ikintu novuga gikomeye coco nuko ivyabaye mu 2015 hajya novuga nti urwaruka rwahagurutse ruhashaka impinduka, sinovuga ngo rwaracitse intege cyane, ahubwo novuga nti rwatsinzwe urugamba ariko ntibatsinzwe intambara. Donc batsinzwe intambara ntibatsinzwe urugamba ruracariho. Mu kanya nahere mvuga nti umuryango Fraternité ko wagizwe n'imisore n'inkumi, ugwaruka rwahunze mu 2015 bahungiye hanze, uvukira hanze, uwo muryango uvukira hanze. Novuga nti bahunze bahuye n'ibibazo byinshi cyane, byinshi by'ubuzima bisanzwe, guharanira kubaho. Bajya baravuga ati ari umuntu yise umwana wihaba kubaho, kugira umenye kubaho ubanza kubaho. Ntushobora kumenya kubaho utazi kubaho. Bategerezwa kubanza baharanira kubanza kuronka ingene babaho. Byari bisanzwe, byari ibintu bikomeye, ariko ugwaruka rwinshi rwari ruzi neza yuko ntibatsinzwe intambara, urugamba ntiruheze, ahubwo rwari rutanguye. Ahubwo haciye habaha akaryo ko gusubira kwiyumvira, mbega intambara twari ko turagwana kijya gihe yapfiriye he, twananiriwe hehe, twihendeye hehe, kugira ngo igiti nikizodukore mu jisho kabiri. Novuga nti ugwaruka rwinshi mu bihugu byinshi byegereye Burundi canke ibihugu vya kure, mu kanya wanavuze ko ari
uri kuranshikiriza avuze ko ariko ko nserukiye umuryango Fraternité mu bihugu vya Buraya, si mu bihugu bikikuje Burundi gusa, ne mu mihingo ya kure za Buraya no mu yindi migabane y'isi, abashitseyo bose harageze igihe bavuga ati dutegerezwa gusubira hamwe, turabire hamwe ingene dushobora kubaho, ingene dushobora kwitunganya, turabire hamwe ivyononekaye, turabire hamwe ivyatunaniye, turabire hamwe n'ivyo dushoboye. Jese novuga ngo urwaruka rwaracitse intege namba, no, ni rwacitse intege. Urwaruka uyu munsi ruriteguye cane gose. Simpaka ngo tuyivugire ku maradiyo canke tuyivugire he, hari ivyo tudashobora kuvugira ku maradiyo, kuko murazi ko mu mwaka hari ibintu vyinshi bisaba ibanga canke bisaba izindi nzira, ariko ibikorwa birakorwa ni vyinshi. Urwaruka ni rwacitse intege, ruriko ruritegura neza, kandi ndabivuge gute mu Banyarwanda bavuga ngo ndi umugabo wo kubihamya, ndabivuga kuko ndabizi. Akarorero n'umuryango Fraternité muramaze ko utunganya ibiganiro kenshi, sinzi ko muratumirwa nk'iradiyo ngo muje kumviriza ivyo biganiro, ariko ndazi neza yuko aho ngeze amaso n'ukuboko urwaruka ruriho kandi rwiteguye gukora ivyo rusabwa gukorera igihugu nk'urwaruka. Urakoze Ntamba. Sinzi yuko sinzi ko ndabaciriyemwo, nari numvise umengo muraramukije. Oya, sinari bwaramutse, nagira nse n'usoza gatoya mbwire ukuremesha mwene wacu, ndamubwire nti ntasimbwe n'umutima rwaruka ku vy'ukuri rwahagurutse muri 2015 ruzi inzira bashaka gufata iyo ariyo, bazi ico bashaka guhindura ico arico, n'uyu munsi rucari rwarundi nta cahindutse, turacariho, turaciteguye kandi guharanira impinduka, kandi impinduka nzima mu gihugu. Murakoze. Innocent Muhozi, mwebwe mu kinyamakuru canyu murakunze kugira ibiganiro n'ugwaruka rushikiriza amakuba yarushikiye mu mwaka wa 2015 igihe gwari gwahagurutse. Mbega uno munsi ni gute muri ko murakona n'urugwaruka kugira ngo rusubire kubaka inguvu nshasha, haba ugwaruka rushasha uko inyuma y'imyaka 10 uno munsi twovuga yuko abarugwaruka ico gihe bariko basa nabigera haruguru, ariko uno munsi hariho urundi gwaruka rushasha. Mbega ababona ivyashikiye urundi gwaruka ntimushobora kwibaza muti barashobora kugira ubwoba bati no munsi natwe ntihagira ico dukoze dushobora kubona ayimbwa yaboneye ku mugezi? Ni gute muri ko murakora no gwaruka kugira ngo ibinyamakuru byanyu bishobore kubatinyura, ariko n'ikindi bashobore kuba bohanahana ivyumviro kugira ngo hajya ngo hagenda nabayaze, kandi turazi yuko ibinyamakuru nabyo bigira uruhare rudasanzwe kugira ngo ibyo bishobore kubakika? Reka ntangurire kuri iki cyo gucika intege. 2015 twese twari mu gihugu, twari wacu. Umuntu wese yarafise hataha, yarafise ashobora gufungura, ashobora kugira iki cyangwa kiriye. Abantu bahaguruka bagiye mu rugamba pacifique nkuko byavuzwe. Ibyakurikiye byakozwe na leta byarerekanye neza yuko abantu batari bihenze mu kuvuga ati leta si yo kuyobora igihugu, kuko ibyo yakoze byaje biruta ibyo umuntu ashobora kwibaza ko hari umuntu yobikora, ari leta yobikora. Ikibi kiraba ikibi, abicwa baricwa, abafungwa abahunga barahunga, mugabo bose bahunze, abo bose bari mu gihugu. Twese twarabonye ko si leta dufise, ni bisigo dufise. Ibyo bisigo bifise ingufu za leta. Abasanzaye nkuko yabivuze, sinzi ko Lambert cyangwa ari abasanzaye bose cyambere ukora urabaho ukika umusaya, nkura karago hehe, nkika umusaya hehe, nza kufungura iki. Ibyo nibibazo bitarazwa tavuga ngo nzobanda birabejo kuko muba muri kumwe, ariko so kuvuga ko bibagiye ko batari wabo, sabibagiye ko bibagiye ko iwabo abantu bafashwe nk'inyamaswa bakorerwa amabi adakwiye gukorerwa umuntu. Abari mu gihugu baraba hasi, ntibaraba hasi ngo baremerwa ubutegetsi n'ukuri ni buganze busabwe ni bwiza, oya barabonye ko ari inyamaswa, kugerageje ko bikitagenda bakwica, bakukorera ibibi byose bishoboka. Abarundi twese tubona bimwe, twarabibonye turabibona. Ikibazo kiri ubu buryo guhaguruka mugiye muri manifestation pacifique, hariho abamobilije, biroroshe kurusha urugamba rundi ushobora kugira wamaze kubona ko abo muri ko muhanganye atategeko na rimwe bubahiriza, ugomba gukoresha ubundi buryo. Haraba rero uyu mwanya abantu bataratora iyo nzira yindi, bataratora izo leadership zindi nazo nyindi zitarashobora kuja en place ngo zimenye ico zikora zigomba gukora n'ico zitagomba gukora. Rero ntihagire wita kumwikomo, kandi hano uri bucika intege ko ntiducika intege tutari wacu twarangajwe, ntidushobora gucika intege turi mu gihugu tutagira ijambo mu gihugu iwacu. Ibyo no kubyikuramwo inzira, abantu bararondera inzira bagateba bakayitora, bagateba bagakora ico bagomba gukora kugira babeho nk'abantu. Ndashaka guhera kuri ico tudacika intege no gutana kumwikomo ntaco bimaze, kuregura ibyo bitagenze neza cyangwa ibyo nibisanzwe kugira umuntu akore amakosa nyine. Garutse kuri ikibambaje cy'abamenyesha makuru,
uko menyesha amakuru nuko abasanzwe kiriya gihe abari bari mu rwaruka n'abari bakuze kuko si urugamba rw'urwaruka gusa baze mu bikorwa urugamba rw'urwaruka gusa bahagurutse kiriya gihe mu rwaruka nibo benshi n'ubusanzwe nibo benshi mu gihugu harimo n'abatarwaruka bari bakuze kurusha n'ubu niko bimeze kandi nabo barugwaruka bamwe nkuko bivuze bashobora kuba bamaze kuduga gato ni ikibazo kituraba twese umwana umurwaruka umuadulte umutamakazi ibibazo biri mu gihugu twese bituvunagura kumwe bitubangamiye kumwe kubandanya umenyesha amakuru rero ikibazo mufise ari kuvuga ati aya makuru menyesha ashikira abantu gute ashikira abasanzwe bamenyesha ashikira gute nje kuraba abo bandi bashasha gute kugira bayamenye batabizi imyaka 10 simikeya hari benshi bamaze kukuza muri urwo rwaruka bamaze gukura nibyo bibazo bufise iminsi yose mu biganiro ukora ingene uhindura ingene uzana ibindi bishasha ingene ushikira nabo ikibazo bufise ni ico kugira ngo abantu bagume bashikirwa n'ivyo uriko urakora ubikorera mu buhungiro ubikorera utagira uburyo biragora kurusha iyo ufise uburyo bwo kubikora ariko nta gituma utagerageza kubikora. Murakoze cyane Muhozi. Guillaume, inyuma y'iyi myaka 10 ugwaruka rurafise isomo mu byabaye mu mwaka 2015 uno munsi nizihe ntambamye ugwaruka usanga rufise zituma kumbure rutoba muri kwa gucika intege wavuze rugasubira kubaka inguvu nshasha canke rugasubira kubaka za nguvu twabonye muri 2015? Inguvu ni naturelle kuko urumva iyo umaze ku impunzi iri kuraraba Munga muganda tuhari umuntu ahazi uravye nk'abakora akazi k'ubumotari baravuye nko kuri university abandi ugasanga ni vyinshi ugwaruka rwagiye ruzi ko gukorera igihugu mugaruka ukabona no munsi aho igihugu kiri ukabona ukuntu rufashwe ukabona ukuntu udafise uburenganzira wiyumvira kuri kazoza kawe n'akazoza k'abana bawe n'akazoza k'igihugu urumva yuko nabwo wacitse intege uraronka izindi nguvu kuko nibaza ko abantu benshi baba baciye mu buhungira baca mu bihe bigoye cyane mu bihe nuko kwihebura kuguha izindi nguvu zo kuvuga ati ifo ko mpaguruka ibintu bigahinduka rero ibi ikibazo kiri nko kuri kuravuga ikibazo gishobora kuba kihari uno munsi ni hariho ugwaruka rwinshi ruhendwa na leta rutumwa n'abandi wasanga muri ko muravugana ibi harabaca intege hagira abatanguye amashira hamwe baba mu bambere binjiye muri bo bazanye uburyo bavuga nkuko nabanyene bahuye n'ivyo bibazo batumye kugira babihombesha ibintu byose bakaba kugerageza kubaca intege ariko rero kuguca intege nibusigura guheba nibaza yuko sinzi bashingira ntibantawe neza hari uraca mu kintu cangira nje ntumva ikirundi neza canke ntagisigura neza mugabo hari ibintu ukora uzi yuko ugomba uronka iyi resultat uyiteze ubona yuko wabiteguye neza kandi byagenda neza hama bikanka ukumva uracitse intege mugani bisigura ko umuntu aca heba ahubwo birigisha umuntu aravyigira rero no munsi novuga yuko ugwaruka ufise inguvu nyinshi kuko rufise experience nini wabonye amakosa menshi yakozwe rwabonye ibintu rutegezwe kubanza guharura nuko n'ukuntu mutegezwe kubanza kumvikana ko atari umuntu wese apfa kuja kuri radio canke ahagarara he canke avuga iki ngo nimuhaguruke muze dukora ibi oya ahubwo uwo muntu abahamagaye ninde ariko arakora iki bamuzi gute nico cyafashije ama revolution menshi nico cyafashije ubufaransa abanapoli bakavuga ati naka ni wahagurutse ari imbere turamuzi uku ariko aratuvugira araturongoye turi kumwe turaja kugwana na hamwe aritanze nkatwe nivyo rero bikenewe yuko no munsi abantu bashaka gukorana n'ugwaruka bahaguruka muri uwo mwanya akabwira nkuko Rufu yariko aravuga bakigisha ugwaruka n'ugwaruka nabwo rukabamenya hama bakamenya nimba bakurikiye ugwaruka ninde mu gwaruka bakurikiye nimba bakurikiye umupadiri ninde bakurikiye nimba bakurikiye umupolitisien ninde bakurikiye ni kubera iki bamukurikiye agiye kubashikana kuki agiye guhindura iki ntibahagurutse kubera gusa ishavu ntibahagurutse kubera gusa kuruha ntibahagurutse gusa kubera kumva ko ibintu biteza guhinduka ntibahagurutse kubera gakuku kubera bahaguruka kubera gakuku babona mengo birashobotse naco nakozemwo ahubwo bahagurutse kubera objectif bafise kubera intumbero bafise bahagurutse biteguriye gutanga amaraso biteguriye ko atakindi kintu na kimwe bafise kuko umuntu nikingira guca kugahwera gupfa nibisanzwe ariko umuntu akamenya ati firiye iki rero ikihambaye mbona gikenewe izo nguvu nuko hategerezwa nkuko i fraternité kirabikora bishika mu gwaruka gose kamenya ati uno musara amashira hamwe menshi tubuza amashira hamwe tuje turavuganisha ukuri hariho amashira hamwe ninka kugira hari amashengero hariho amwe yigisha akigisha ku nyungu z'igihugu cyangwa kwigisha ku nyungu z'abemera Imana hariho nabandi bigisha bakigisha ku nyungu zabo rero ivyo biba bikeneye uko umuntu abanza akamenya ati mbega uyu ariko arigisha ariko yigisha ku nyungu iziye niho bizotuma izo nguvu gwaruka zose kugira ruhagurukana zidasosubira kuba
inguvu zipfa gusa kuko ugwaruka zo kwamara gwaruka twe nk'ubu turiko turakura ejo tuzaba turiko turigisha urundi gwaruka ifoko tuba twarabonye mu makosa tukabereka ico twahomvye hama tugahagurukira hamwe umuntu akaja imbere umuntu akavuga ati ngiye kugwa ku rugamba muga amaraso yanje azomara iki gihugu niho ubu akamaro c'ico gikorwa c'ugwaruka nizo nguvu zose bashizemo ziheza zikagira akamaro. Murakoze namwe Rutsi Ntambara. Tugarutse ku byo Guillaume ashikirije, iyo turiko turavuga ubutwari bw'ugwaruka 2015 tuvuga ukuntu gwaruka rwahagurutse rukitanga kandi rutaravye hirya no hino, ntitwirengagiza yuko mu bari bahamagaje imyerekano mu mashirahamwe adahana ivyicaro vya politike abanyepolitike nabo ubwabo bari bakize hamwe inguvu bagahamagira abanyagihugu bose mwijwi rimwe. Uno munsi inyuma y'imyaka 10 mu bariko bahanira impinduka n'umuryango Fraternité urimwo mu ntambamye twumva biravugwa yuko hari inguvu zitatanye mudashobora kuja hamwe. Mbega uno munsi ni gituma umuryango Fraternité utifatanya n'abandi bafise inguvu ku rundi ruhande kugira ngo bahanye impinduka muje hamwe inguvu zije hamwe zehe gutatana kuko iki naco kiravugwa cyane yuko uno munsi abahari badashobora kuja hamwe ngo bagwanye umwana.